Okay, welcome to this video. Like in the previous video, we will do in three parts. The first part, you will listen. After I will give some analysis of what you need to know, and after you will listen the summary of the teacher. There's a lot of things very interesting to know. What I repeat again and again, this kind of exercises that this will help you to have the way of speaking of Kirundi. And that's why it's interesting to listen and to take care and to try to adapt the way of your way of speaking. Okay, let's go. Abo ngaha murihe sabwe niho turi kubera ko umuntu yinjira akabura n'umwe amwakira tubabarire vyatugoye ntimuzosubire mbwira mufise iki ego ntituzosubira ibyo gufungura vyahiye vyose birahari vuga ibyo ushaka tukuzanire nzanira ubugari bw'ingano n'ibiharage n'inyama y'isosi ego nta kindi murafise ibinyobwa oya aha hari ifungurwa gusa ariko ushaka ikinyobwa ugituma hanze y'urupangu sawa nzaniye ibyo nagutumye uca untumirako n'ifanta ya koka ikanye egome zana amahera kuko ngaha bariha imbere nangahe imfungurwa ni 7,500 ifanta ni 2,500 yose hamwe ni 10,000 akira nyaruka unzanire ego bite ni sawa karibu tubafashe iki twifuza uburaro kuko turi ku rugendo rero butwiriye ko nta kibazo aha murariha amahera hama muca musiga ibibaranga hama nca ndabereka ivyumba muhitemwo bivanye nayo mufise turiha ngahe hari ivyumba birihwa amafaranga 35,000 n'ibindi vy'amafaranga 50,000 murihitiramwo ivyo mushaka none haba harimwo imfungurwa n'ibinyobwa oya ivyo mubigura ukwavyo hariho ababijejwe turabahamagara sawa akira turihe ibindi turakubwira hanyuma ego zana n'ibibaranga hama ndabandike akira vyose ego rindira mpeze kwandika hama ndabereke icumba ego urakoze amahoro cane amahoro ndakwibarize ego mbaza wowe uvuye gufungura harya bimeze gute ivyaho jewe ngenda ngiye gufungura ivyaho ntavyo nzi gusa bateka neza n'ibiciro vyaho ntibivuna erega nivyo nyene nashaka kumenya kuko nshaka gufungura genda kandi bakira abantu neza ndazi ntiwidoga kuko jewe niho mfungura misi yose reka ndavyizere ivyo mbwiye ego nivyo n'imfungurwa zaho ziraryoshe kandi ni heza abantu benshi barahakunda ndazi niwahafungura rimwe gusa nta handi uzosubira kuja gufungura reka nyaruke sinsange babimaze eka bakora amasaha yose gushika mw'ijoro rero harya ntiwobura ivyo ufungura urakoze ku makuru mpaye ninabona ari ukuri nzobibwira n'abandi ego urakoze Okay. On this analysis, what I wanted to speak to is about first, kubera iki umuntu yinjira akabura n'umwe amwakira. It's akabura. I wanted to speak about that because it's very interesting because it's a consecutive, is someone, if someone come in, he will miss someone that he can give him the welcome to. Is that why it's you need to use akabura? After this one, ka is very important to see. You can say kweli umuntu yinjira and
akabona. Is that why it's the consecutive? First, you need to come in, and after it's another consequence that you will not use the present like we use use the word, but you will use the form ka. After this form uchu numirako, this form is like a consecutive also. As in the previous video, if you was there, there's a form like that you need to know. But it's also to untumirako. It's important to know to understand the decomposition of this word. I will remove this and put like that up, and we will go in the table here. Let's try. Okay. And this untumirako, if I need to decompose this word, we will have kutumirako. It comes from utumira. And this go is like on. It's something that we already see. You see yo, ho, mo. For example, is something inside. Something on, and here is for me, and that is for you. You will send to me. It's like you will invite me. Oh yes, you will. In this context, you will give to me that Fanta. After here, I wanted to put an attention about the number. I think it's very interesting to know the way of Burundian said the number, the price is something that is the first thing that you need to know if you want to travel easily, because a lot of discussion will be about money. Is that why it's very interesting that you know this part, and in our formation we can have all exercise to help you to be easy, to be good in Burundi. In the dialogue 2, I want to take only one sentence. Is oya ibyo mubikura ukwavyo ariyo ababijejwe turabahamagara. And no, that thing you need to buy it in this side. In the side, it's like you need to this need to pay in this part. And this part you need to pay. Okay, that part you need to pay. The other part also you need to pay. And this form, it's interesting to notice also. And in the last dialogue is the equivalence. This form we know that if you go on the topics, I don't have good connection, but there are some topics. Kubaliza, kubaza, kubalida. The teacher explained that very good. I think it's very good to notice everything of YouTube channel is links. So that's why it's not there to say, I need to log one and after not to follow and to not see the other. But in each video you will have a lot of information that it will help you to go
faster and further. And this two form here is niwahafungura. This is barahakonda. It's like this place. They like this place. If you eat there once, you will not go, and you will come back again. You will not go in other place. And that is very interesting to know. And the last one, Vamimadze, is to finish everything. Let me to go fast in order that I don't find that they finish everything. Okay. What I want to say in this kind of video is like to take times to understand every way of speaking, and you need to ask to yourself, what me I would, if it was me I was speaking, how I can say that with my words, and to see, okay, is it correct? If I speak like that, I don't know, maybe people cannot understand. Is that why this way of speaking, it's an understanding way of speaking? Is that why it's not speaking? It's not to speak like you want, and to use the word and to put like translation French Kirundi, no? It's like to take the way of speaking of order. Okay, we will see another video, but that is very important to me. Ndabaramukije kandi nongera ndabaha ikaze kugira ngo dushobore gufashanya gutahura bimwe canke amajambo amwe mu yo twariko turumviriza muri bino biganiro canke muri bino biyago. Nukuvuga yuko twumvise ibiganiro canke ibiyago bitwereka neza ahantu ahariho. Ubwa mbere twumvise ahantu hameze nk'uko ari mu buriro, turumva ahandi hantu hameze nk'uko ari ahantu hari n'uburaro bw'ingenzi, hari uburaro bw'abantu bahita, abantu barengana. Turumva n'ingene bashobora kwakira abantu, twumvise byinshi bitandukanye. Rero twumvise inyifato cyane cyane abakozi bakorera mu buriro bakwiye kugira, yuko badakwiye gusamara mu gihe abantu baza gufungura baba bakeneye ko baronka ababakira. Kuko twaciye tubibona no mu kiganiro kigira kabiri, ingene abantu baje kurondera uburaro, baje gusaba uburaro, bashitse baronka umuntu abakira kandi abaganiriza neza, baravugana byose ingene bimeze, arababwira n'ibiciro by'amafaranga ndetse arababwira n'ibisabwa kugira ngo bashobore kuronka uburaro. Noneho ho byose mwabyumvise muri kino kiganiro ca kabiri giheze. Mu kiganiro ca gatatu naho twumvise ingene umuntu iyo ushoboye kugenda gufungura ahantu canke ahantu ahariho hose hakakubera heza, ni byiza ko ushingira intahe uwundi muntu kugira ngo aho hantu canke abo bantu benshi bahakunde kandi benshi bahirukire. Nico gituma rero tudakwiye gusamara mu bikorwa byacu, kandi ikindi naco turakwiye kuza turamenya ko igihe turi mu bikorwa canke igihe tugiye kurondera nk'ibifungurwa mu buriro canke uburaro ahantu habigenewe, ni ukuvuga ko turakwiye kumenya inyifato zaho, haba ku bakozi canke no ku bantu baje kugira ico baharondera aho hantu. Kuko birafasha cyane iyo ugiye ahantu bakakwakira neza, nko mu buriro ugasanga bakwakiriye neza, imfungurwa zaho zirakuryoheye, ugasanga ziraryoshe nk'uko twavyumvise, nawe ubwawe uzifungura uryohewe, bigatuma uzobwira n'abandi. Iyo ugiye kurondera uburaro bakakwakira neza, bituma nawe uzobwira n'abandi, canke nejo niwagaruka uzosanga uri kugaruka hahandi nyene. Hama ikindi naco tukamenya ko n'ababa bari mu biri ivyo bikorwa vyaho
bakwiye kwama bariko baritegura neza kandi umuntu aje akaronka uwo mwakira biraba byiza cyane kandi ukisanzura mu kuvuga ibyo ukeneye ibyo wifuza nkuko twabibonye bashobora kukubaza ushaka iki tukuzimana ibyo ari byo byose wumva ushaka ukisanzura kugira ngo baguhe ibyo ushaka ibyo wifuza hama nawe ukabaha amafaranga bagusavye nivyo rero murakoze